abantu bakunda gufungura amafiriti aravyibusha mugabo wiyononye. Ndatanga n'akarorero burya amafiriti cyane ay'ibiraya yo ari trop bizarre gusumba y'ibitoro. Nk'abahungu ntibaba bakwiye gufungura amafiriti y'ibiraya kuko ari mu bintu bituma n'umuntu aba umuntu puissance sexuelle adashobora kurangura amabanga mpuzabitsina neza. Mugabo burya amafiriti y'ibiraya ni mabi gusumba amafiriti y'ibitoki. Ay'ibitoki yo ni mitende nayo y'ibiraya biri trop bizarre. Rero abahungu bavyumve abarundi barafise ingorane yo gushaka kumva biboneyeko cyangwa bakumva ibiryohera amatwi y'abantu. Nyumva yarakunze ifiriti yumva uzivuze nabi biri bizarre mugabo hari izindi mfungurwa nza kuvuga zibaryohe kundizo umva ukuri apana kumva ica amatwi yawe ashaka kumva. Nukuvuga amafiriti rero impamba vy'ubushorati carico ni lipide. Imisi yose uzokonsoma amavuta menshi mu mubiri urabyibuha. Imisi uzokonsoma ico bita glycose nyinshi mu mubiri urabyibuha. Nukuvuga ibintu by'amasukari n'ibintu by'amavuta birabyibusha. Mugabo impamvu bivyibusha niya amavuta niyo azana bya nuru. Mugabo par exemple hari amavuta meza akuvyibusha aba ari amavuta muga akuvyibusha mugo ationona nk'amafiriti jovugere bivanye na kurya bakaranga yoyo arakuvyibusha mugabo wiyonona ucugira ico bita low density lipoprotein. Morning Burundi, Uburundi burake. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie cyane nawe nzere ko mumeze fresh. Ni kweli ya mmoja bakuri Morning Burundi. Umunsi rero tubafitiye umutumire adasanzwe. Umutumire benshi dusanzwe mumenyereye ariko reka atwidondore. Ndakuramukije nanje juste nitwa Ernest Niyigira ngo benshi bantu sanze ndo mu maître cuisinier kandi sanze ndo muganga. Je fais une étude d'esthétique ndo muganga w'umuhinga mu bijanye n'ibijumba. Buze benshi bakunze kwizina rya Hamu. Kubiki Hamu ryaje ndomu représente cyangwa ndomu fondateur w'ishyirahamwe bita Hamu Harvest. Niyo mpamvu nitwa Hamu mugo ntibanyise ku bw'ibyo mugo basoye n'abanyitiranye nabyo mugabo Hamu Harvest ni king. Rero ndi umu entrepreneur ndi umu CEO wa Hamu Harvest. Abakunzi ba Morning Burundi TV mwumvise rero imbere yuko tubandanya ndabibutse ko mugira subscribe, comment, like na share. Tubandanye hashira guhamagara Hamu katukwakira cyane. Mbega ikibazo ca mbere wavuze ko uri umuganga usanzwe kandi uri mu maître. Mbe ibyo bintu birakorohera kubikora byose bihaye rimwe? Juste biranyorohera kuko bisa n'ibikombinanye. Ubwa mbere nari mu maître cuisinier nakora mu mahoteli mu bakini gutegura ifungurwa neza ubwoko ukeneye bw'ifunguro. Mugabo hambavu yaho caniga ivya nutrition dietetique ho no kuvura ukoresheje ifungurwa. Nukuvuga ava narashobora guteka ibintu byiza mugabo unfortunately simenye ko byica umuntu canke bimukiza. Ndabarahiye 98% abantu bicwa n'ifungurwa mbi kandi bakavurwa n'ifungurwa mbi. Rero justement naciye menya guteka menya no kuvuza izo mfungurwa. Mwari muzi ko mushobora guteka ibiricanya muhira cyane mugateka ibibakiza. Ndabarahiye hari n'imfungurwa udashobora guha umukobwa ari mu marege. Abana benshi baravuka ari bimuga, abandi bakavuka ari babi, abandi ntibagira ubwenge, abandi bakavuka badakwije mu mutwe.
kubera imfungurwa umumama yafunguye amufise mugabo justement hariho uburyo bwiza bwo gufungura umuntu agakura afise amagara meza rero ico turi nico dufungura rero muri rusange biranyorohera cyane kuko kumenya guteka no kumenya kuvura ukoresheje izo mfungurwa ni ibintu bibiri bijyanirana wavuze ngo hakavuka abana bibimuga badafise ubwenge bukwiye bivana n'imfungurwa umubyeyi yafunguye akiri agifise inda kuko juste hariho ibyo bita amatrimestre premier trimestre y'amezi 3 hari imfungurwa wisunga kuko umwana akiri mu nda urubuto rukingana n'urututu rw'uruhu umutima deja ubukora hari imfungurwa rero tumufungurira kukugira umutima wiwe n'ibyo bihimba biri mugabo hariho trimestre ya nyuma nk'akarorero amatwi n'ibiki urabona hariho abantu bavuka batafise amatwi n'ibiki ibyo bivana n'imfungurwa yafunguye mugo kuri rya trimestre ya mbere hari imfungurwa tumufungurira bijya bihimba bya nyuma bigaca byishira ku ningo nkabamenyesha yuko abantu bakoresha imiti yo kwirinda kubyara benshi iyo asamye inda ibice 60 azobyara umwana adakwije ibihimba cyangwa adakomeye neza mugabo nutritionellement parlant hariho imfungurwa tumuha zigaca zikuraho za probability agaca abaho akabyara umwana akomeye neza ibyo rero nibyo dukora burya umuntu wese aba yahisemo aba afise experience mu bintu byiwe aba yarize tugushimire cyane merci beaucoup kuri kumva usakazi kanini abadamu mwese muze munyegere hama wafashe mbega urafise inspiration yawe donc umubasi woba warigiye ko ibyo bintu bisunze twese tuba dufise abantu aho dushaka kugera dushaka kumera nkanaka wowe byakugendekeye gute kugira ngo ufata iyo decision yo kuja kwiga merci beaucoup justement jewe inspiration nagize nama ndabivuga bibiri yivuga ngo igifu gikengera inyigisho jewe nakuranye n'abazungu abo bazungu nibo bashizemo iyo inspiration cyane usumba mugabo jewe umuntu anyinspira ni Kristo juste nta muntu ngira ngo mfatire kakaroro mu isi no but ijambo ry'Imana Kristo niwe rufatiro rwanje jewe ijambo ry'Imana ndavuga ko umuntu w'umunyamwete mu byo akora azokorera abami atazokorera abanyabushaka ikindi baranyigishije namakosa ko ubaho ubuzima uriko utari mu mpano yawe juste ndamenya impano yanje niyana camenya kwiga ibijyanye n'impano yanje camenya ingene nkoresha impano yanje mu gutera imbere no guteza imbere abandi juste niyo mpamvu ubona biciye mu mpano yanje n'abazungu baranyitura n'abanyafrika baranyitura everywhere in around the country baranyitura nkabafasha biciye mu mpano yanje rero uwunyinspira ni Kristo ni ijambo ry'Imana gusumba abantu nta muntu uvuze ngo umunyamerika kanaka ngo anyinspira no ariko musha mu ijambo ry'Imana mbega wowe uri kubona abantu uhereza izo nyigisho abo ufasha abadamu ufasha n'abandi bantu basanzwe bavyakira gute feedback baza kugira ati ukuri wadufashije bimeze gute ni ikibazo ciza cane ndakunda umutima w'abantu bake b'abarundi ndakunda kuvuga ati reka ngufashe uzonshimira mu nyuma hariho nk'umudamu notanga ko akarorero yanshikiriye ariko arakontribuwa ariko arasaba intererano ngo aje kwivuza mu Buhinde mu Burundi ngo vyanse yaragiye mu bitaro yaragwaye uruvyimba mu gahanga ukavyimba mu Burundi baragopera bigaca rugaruka rero arashikira agira ati ashaka amahera 27 million yo kwivuza mu Buhinde jewe ndamubwira ati reka nanje ngerageze uzonshimira mu nyuma ntaho ubwo ruvyimba naruvuye mu mahoro n'umutekano ntibwigeze rugaruka ni ukuvuga uwo mudamu
yaragarutse arashima aragira ati hamwe rema kumbura is for nothing atana kimwe ntanze agaca ambura ara place yo gutanga ayo mamiliyoni akambura by'ukuri yararyoherewe arabishimira cyane mugabo abarundi turafise ingeso atari nziza nk'imwe y'aba bantu bakagaruka gushimira Yesu bakiza ari benshi ngo ntibagaruke justement hariho abantu bafasha ingwara zigiye zitandukanye bagakira mugabo muhuye akavuga ngo uno muntu arakiza mugabo ntiyigeze agaruka gushima nta navuze ati aya mahera nari gutanga yari menshi cyane reka ndabikora mugabo ndakunda abantu bamwe n'abitwa ba metre ntira bari muri Amerika nk'uwo n'umukarateka wewe naziye mbona andungikira ibahasha irimwo amahera menshi cyane aragira ati hamu ariko arafasha abantu mu gihugu bidasanzwe yumvire kubonwa n'umurundi ari muri Amerika abarundi uri kurafasha ubwabo n'abarongozi b'igihugu ntibakubonye kugira basi banagusapotinga ndi mu bantu b'abajeni bariko barafasha igihugu mu ngwara ndetse no mu iterambere kuko abajeni benshi turabafasha gutera imbere abandi tukabafasha gukuza impano zabo tukabafasha no kwiga ibigiye biratandukanye abantu bake mu Burundi bazi ko ushobora gukora gato udasefuru ukoresheje imbabura n'uri ruguru mu misozi agashobora gukora gato ya anniversaire ni bake babizi mugabo ibyo turabyigisha mbere kuri gusa bitangira contribution gusa kukugira ntibanebwe mugabo ni nko kuri gusa turabitangira kandi atwaba ubu dufise uburorero bw'abantu benshi bariko baraba abagwiza cyunga kubera ibyumviro by'iwacu hari abantu bahora batubwira ati kubera ko mudatera imbere bakanyishura ngo hamwe ngo tugira amahera ubwo tukababwira no ibi byumviro birapfuye ntureka gutera imbere ngo n'amahera ahubwo ureka gutera imbere kubera ibyumviro bibi no kudahanura juste tukamwereka uri muri zero ushobora gucreya business igatuma utera imbere ubundi yari yaguze imodoka agura ijya transville miliyoni nyinshi nukuvuga ikimuhombera nabi yaje arira arambira hamwe we ko wigira umunyabwenge nk'iki namwe usigaranya amahanga nasanze asigaranye 2 million mu miliyoni zirenga 40 uti imodoka yahombeye usigaranye 2 million mugizo 2 million namweretse mu mugambi wo kwikorera wo kwihingurira amakara ni ukuvuga uwo mugambi yawukoresheje 2 million mugabo ayo 2 million ayo makara yahingura muri bijya biti dusanzwe yahingura mu munyota buryo bavuyemo amakara nyene hagaca havamo amakara umunyota ukawuhinguramo ukavamo ayo makara ni ukuvuga uwo mugambi wamwinziriza 5 million ku kwezi arenga kandi yatangije umugambi wa 2 million mugo yaguze imodoka yari yaguze imodoka y'imiliyoni 40 iramuhombera aho kwinziza rero abanyagihugu ntibareka gutera imbere ngo n'amahera ahubwo ntibazi le projet zinove ibyo rero tubafasha mu ruhande rwa business tugafasha mu ruhande rw'ubuganga tukabafasha mu ruhande rw'ibindi wakumbaza ati none gahamu wewe ko wigisha abandi iby'iterambere we nawe uri kuratera imbere naje ndakurahiye ndakubwiye ko ndi muri bamwe b'abamiliyoneri b'abajene bari mu gihugu so kwiyemera mugabo je suis parmi les millionnaires kandi ndashari umujene de Veneva nukuvuga rero ni byiza ko duhindura ibyumviro kukugira dutere imbere abantu benshi bareka gutera imbere kubera ibyumviro ntibareka gutera imbere ngo ni imyaka cyane n'ibiki rero mananje nkiciga nk'ikiruhuko sinari nzi ko Avenir noshobora kuba mfasha abazungu ugasanga bariko bariga mu ishyirahamwe ryanje ugasanga baje kuronka certificate mu Burundi abandi babonye abazungu babasegerereza babona ngo babonye Imana jeho mbonye we ahubwo nawe niwe aza kunzagura uzabumva bashinga intahe muri Oranje turiko turafashwa turiko turabwiza amahera kubera ishyirahamwe Hamuze Harvest rivuye mu Burundi ritangijwe n'ahantu ni ukuvuga abajene rero nobabwiza ukuri
ntibareke gutera imbere kubera amahera uburyo no uri muri zero. Je natangiye business ndi muri zero ntagira n'amahera 100 y'amarundi mugabo inyuma yaho nabaye mu miliyoneri. Rero ntureka gutera imbere ngo n'amahera oya ahubwo n'ubuhindura ibyumviro. Rero turi mu bantu turiko turafasha abo bantu badasanzwe muri ubu buryo kuko turagira amaseminaire ugasanga hitavye nk'abantu bashika ibihumbi nka 5 ibihumbi 4 abo bose tukabafasha sinibo. Quindi usanzwe ukoreramo akantu tugiye Juste hariho mu Rwanda turakoreraho i Kigali, muri Oranje turakoreraho muri Europe, muri Amerika, mugabo kw'isi yose barashobora kwiga online. Turabigisha online bakiga hama bageze mu certificat bakazino canke bakaziskana. No kuvuga turafise n'amahoteli yo muri Amerika no muri Europe y'amapartenaire. No kuvuga turafise n'amaresitora abo nyene biga baratangira amaresitora nk'uyu Joseline mubona yari kwashinga intahuku ari muri Hollande. No kuvuga yaratangiye resitora nitwe tumugiga kandi abazungu avuga ati bariko barabikunda cane kuko tumweretse nko gukora ibitumbura agira ati ntibari bazi gukora ibitumbura ntibari bazi gukora ibisuguti byose twabimenye ku bwa twebwe. Rero aho turafitaniye partenariat baradusaba abakozi natwe tukabasaba amastage ni byiza cyane. Rero ibihugu byinshi turiko turakorana mu rukundo ntangere. Merci beaucoup. Hari abavuga ko abarundi batakiramba kubera ko bafungura neza. Mbega wewe akahe yawe ni iki wohanurira abarundi bose n'abakunzi cyane cyane abakunzi bawe Morning Burundi TV bahanure ati gufungura neza bagide ati mushobora gufungura ibi yego justement ubivuze neza. Hariho abarundi benshi bataramba kubwo gufungura nabi. Ego j'espère Esperance Dovi yarakorotse kw'isi yose mugabo hariho abamara imyaka 80 bomaze ijana kubera gufungura nabi. Abantu baca bagira ngo rozonjana kubera atize iby'ubuganga niho atinisha amagara yiwe. Ariko ndababwiza ukuri kuramba no gukenyuka no kugwaragurika bivana nuko wewe ufunguye. Abantu benshi baca bagira ngo Imana ngo ntizi ngo umunsi wo gupfa kwanje ngo nuko oya. Imana yaraduhaye ubwenge wiyahuye ntiza kugufata ngo ntiwiyahuye. No kuvuga mugabo yaduhaye ubwenge bwo gukunda amagara yacu. Justement ndababwije ukuri nk'ubu nk'akarorero mu Burundi abantu benshi baragwaye amazi benshi mugabo uzugende muri Kenya ntibayagwaye. Mugabo changement niyo gufungura ibintu bikiza amaso mu Burundi turabifise. Burya mu ikaroti muri Beterave ushobora gukira amaso abiwacu tuyabavura mu mwanya muto bagakira marinete bagata. Mugabo ajya amaso yose ajya amaso ubwoko bwinshi harimo n'amakatarake. Ibyo birashobora kuvura amaso mugabo regera ndababwije ukuri abarundi umuntu atazobikoresha ntazagire ngo urumva ngo Imana ngo yashimye ngo ko ngwara amaso oya yaraduhaye ubwenge dukwiye gukoresha. Rero justement abantu benshi barapfa abandi bakagwaragurika kubera gufungura nabi. Je ndakubwije ukuri ndashobora kuba ntanibuka igihe nagwari kandi se umubi mugabo nzi ico mfungura. Ndakubwije ukuri mu mfungurwa ndashobora kwiha urukingo wiki rwa malaria. Byo ntuzumva ngo muhamu yagwaye malaria kuko no mu ipapayi harimo urukingo rwa malaria. No mu ipapayi harimo urukingo rwa malaria. Mu bitunguru na tungurusumu harimo umuti wa malaria umukirutani nagwaye. Bisigura iki umubu w'ingore bita anopheles urakubyuka gutamo ibintu bita plasmodium mu malaria. Ivyo bigatuma basoda baba febre ugacurera.
nukuvuga umaze kuremba uzubona utangira gucika intege kukubera abasoda babaye febre ukazungurirwa uzungurirwa kuko amaraso iba uriko urayanwa. Malaria ni indwara igira kabiri mu kunywa amaraso, hatangira inzoka bita angiosperm, inyuma yaho haza malaria. Rero ibyo byose mugabo urashobora kuvyirinda ikakunywa amaraso agakama kurya ubona uba hasi ugacunga urwaye malaria, ni amaraso aba ariko arakama. Ibyo byose rero urashobora kubyikingira no kubyivura ukoresheje imfungurwa. Niyo mpamvu utazumva ngo hamwe arwaye malaria ni ukubera iki ndamenya uko mvura. Abantu rero biyita abakizwa na jenda umukozi ndi no mukozi w'Imana, mugabo sinoza kubwira umuntu ngo Imana nishaka kurwara malaria ngo twese tuzogwara. Eka nukuvuga hariho indwara turwara kubwa ububegiti. Sinemeza ko umuntu atazogwara mugazogwara, mugo hariho indwara twe tugiramo uruhara. Rero ko Imana yaduha ubwenge reka dukoresha ubwenge. Kandi warumbajije ati gusazagurika gupfa hakiri kare. Burya umuntu apfa iyo amaserire y'umubiri ashaje. Amaserire y'umubiri uburemangingo burasaza, umuntu agapfa. Nukuvuga uko kuntu umuntu asaza n'amaserire asaza. Nukuvuga amaserire ni iki? Ni uburemangingo. Nta nikomerekeje ni amaserire mbahuye. Hama amaserire arakura. Mugabo hariho imyaka atagikura ahubwo abandanya asaza. Mugabo amaserire yo mu mutwe niyo yo ati developa bita amanerone. Yo imwe ipfuye iyindi ntigaruka. Mugabo izindi ziragaruka. Rero hariho ifungurwa bita les antioxida. Iyo ufungura nyinshi ntusazagurika. Hariho abantu uzosanga bafite imyaka 50 umenga bafite ijana, n'abandi usanga bafite 50 umenga bafite 30. Kubera iki? Ntibafungura kumwe, ntibameze kumwe. Hariho umuntu agira imyaka 50 atanakibona. Ibyo bita champ visuel byaragabanutse, atabona kure. Mugabo hariho uyundi agira n'imyaka 40 agisoma na Bibiliya. Kubera iki? Champ visuel yiwe iracakomeye. Bivana rero n'ibyo afungura. Rero muri rusange abantu bakwiye kwijukira kumva ivyo bakwiye gufungura kukugira barambe cyangwa kukugira bashobore kubaho batagwaragurika. Naye handi ho upfa nabi uruhiye n'umuryango n'utuntu baradutugukurikije, ubaye diabete, kansere, asima, ubaye hypertension, ubaye za malaria, ukazopfa wararuhije abantu mbere bagukurikiza n'amatungo yose kubera iki? Kubaho nabi. Barundi inshuti z'Uburundi ndahamagarira cyane kwitura umuganga kugira ngo adufashe twese kugira ngo turonke kuramba. Twese nta muntu yifuza gupfa, abantu bifuza gupfa kare, twese twifuza kuramba. Kandi ndabibutsa ko aha mu Burundi dusanzwe dufise imiti. Aha mu Burundi Imana yaraduhezagiye, turafise imiti. Bijya byatsi mucako turengana mu mashamba, ijya n'imiti kama bishobora kutuvura neza tugakira. Ongera ndakubaza ikindi kibazo. Apa y'ivyo watubwiye yuko uteka ukongera ukavura. Ndi entrepreneur, ndi umutetsi, ndi umuganga. Donc nivyo bintu donc nivyo bivo ivyo cane. Yego. Shaka mbaza ikintu kimwe. Mbega iyo umuntu abituye kubera ko ni benshi bataza aho mukorera, ni benshi, hari ubundi buryo mufise kugira ngo abantu babashe kubamenya, babashe kumenya aho muherereye, ongere kugira ko ubwira abarundi n'abarundi kaze ko baragukurikirana neza na neza ahantu ukorera n'ibyo ukora. Yego, turabifasha mu buryo butandukanye. Abaje aha kuri biro ubona turi haba hari amapareye agiye atandukanye tubapima indwara mu rukundo ntangere. Umuntu akamenya ndi umudiabetike, ndi umuhiperetani, ndagwaye izi ndwara. Hama urabona ko hari n'agatanda n'ibitanda turashobora kumufasha tukamukorera amasipe yose
abakeneye mugabo ikindi naha kuri Sinai Hotel mu Gasenyi kurya amasaha umuntu wese ariko aratumviriza akaba ashaka kubonana na hamwe arashobora kumusanga kuri biro igihe ndi mu gihugu asanga kuri Sinai Hotel kurya amasaro aha kurya Gasenyi aca tubona haroroshe hari amafoto yanjye n'amapankate yacu biroroshe cyane kubona ikindi arashobora kutwakura kuri ino nomero 76 370 405 izo nomero uzitukonye ko ni plus 257 76 370 495 ikindi mu Kirundi ga yemwe biragoye mu Kirundi mu Congereza mitende muga mu Kirundi inomero ziraringoye ariko nibaza ko bazumvise mu gitabo bazumvise turaza kuzishirako yego turazandika muca muzibona ikindi barashobora kudukurikirana hari amashene bicishako fornati hariho shene wanditse Harvest uca utubona kuri Facebook kuri YouTube twama tubigisha reyerma amenyo akeneye iki kugira beneza umushatsi ukeneye iki nize mfungurwa z'umumama afungura umwana kiri mu mezi 3 uko tubyigisha neza n'ubuhe buryo bwo gutera imbere uri muri 0 francs ibyo byose tubicisha kuri ayo masheni bandika kuri Facebook kuri YouTube kuri TikTok kuri hose bandika Harvest aho hantu turabafashiriza neza cyane ego mbega abantu usanga nabo bafise umubyibuho urengeye ese murafise comment mushobora kubigenza imiti mushobora gukora kugira ngo basubire amafaranga ego ibintu byo konda no kubyibuha no kondesha ibihimba by'umubiri no kubibyibusha ibyo nabyo biri mu bihangamye abantu mu gihugu hariho abashaka kwiyondesha bose ubwabo hariho n'abandi bashaka kwibyibusha bagire nk'iyo tayi wawe urabona ko utabyibushe utonze mugabo hariho n'abashaka kubyibusha igihimba kimwe cyangwa kondesha igihimba kimwe ugasanga nk'ubu nk'abagabo barashaka kubyibusha igihimba cy'irondoka bakagira ati twebwe dusiga igihimba cy'irondoka gito tubigenze gute bimeze gute bikabacanga mugabo ibyo bibacangana kuko batize ibintu bijyanye n'iby'amagara y'abantu ndababwinze ko narakoze muri neonatology ku bitaro bya Hope ni jewe muganga yitwararika kuraba ko n'umwana avutse afite icyo bita micropene hariho ingero micropene ni igihimba cy'irondoka gito abamama bakwiye kumva aka kantu bakaza bagashimika umumama byari umwana natore ingero imetero bita inches niyo dupimisha ko umuntu afise micropene igihimba cy'irondoka gito kuko hariho n'abagabo baba bafise igihimba cy'irondoka gito kandi abo ntibubaka ngo rugume kuko ibyo bishimikiye gukora imibonano mpuzabitsina rero igihe umuntu ashaka kukuza icyo gihimba cy'irondoka turamufasha cyangwa turamwereka uburyo complication iba yarabaye kandi n'umuntu ashaka kwibyibusha arashobora kwibyibusha akiyonoka naho igihimba cy'irondoka ushobora kukibyibusha wiyonona mugabo ushobora gukoresha n'imfungu utiyonoka mugabo igihe ubifashe ukiri umwana ni byiza cyane hariho n'amaproteine tumuha umwana yarafise micropene bigaca biba bihera nuko rero bimeze ariko kubibyibusha naho nabiyondesha hariho kwibyibusha utiyonoka kubyibuha utiyonona no kwiyondesha wiyonona biri muri ubu buryo hari imfungurwa ushobora gufungura ukabyibuha neza utigeze wiyonona hariho n'izindi ushobora gufungura ukabyibuha wiyonona rero ku bantu bashaka kubyibuha ndabatangiriye ntimwibyibushe mwiyonona ndatanze akarorero abantu bakunda gufungura amafiriti arabyibusha mugabo wiyononye ndatanga n'akarorero burya amafiriti cyane cyane ay'ibiraya yo ari trop bizarre gusumba y'ibitoro nk'abahungu ntibaba bakwiye gufungura amafiriti y'ibiraya
kuko ari mu bintu bituma n'umuntu aba umuimpuissance sexuelle adashobora kurangura amabanga mpuzabitsina neza. Mugabo burya amafiriti y'ibiraya ni mabi gusumba amafiriti y'ibitoki. Ay'ibitoki yo n'imitembe nayo y'ibiraya biri trop bizarre. Rero abahungu bavyumve, abarundi barafise ingorane yo gushaka kumva biboneyeko canke bakumva ibiryohera amatwi y'abantu. Nyumva yarakunze ifiriti yumva uzivuze nabi biri bizarre. Mugabo hariho izindi mfungurwa nza kuvuga zibaryohe kundizo. Umva ukuri apana kumva ica amatwi yawe ashaka kumva. Ni ukuvuga amafiriti rero impamba vy'ubushorati carico ni lipide. Imisi yose uzokonsoma amavuta menshi mu mubiri urabyibuha. N'imisi uzokonsoma ico bita glycose nyinshi mu mubiri urabyibuha. Ni ukuvuga ibintu by'amasukari n'ibintu by'amavuta birabyibuha. Mugabo impamvu bivyibusha niya amavuta niyo azana bya binure. Mugabo par exemple hariho amavuta meza akuvyibusha aba ari amavuta muga akuvyibusha mugo atonona nk'amafiriti je vous jure bivanye na kurya bakaranga yoyo arakuvyibusha mugabo wiyonona ucugira ico bita low density lipoprotein ikinure kibi mu Congereza ni HDL LDL bisigura low density lipoprotein mu Gifaransa ni mauvais cholesterol naho ni mu mafiriti. Mubonde tanze nk'akarorero do contraire urashobora kubyibuha wakoresheje sesame ukimenyereza kurya sesame umenye ko ugiye ku mubyibuho mugabo mwiza. Sesame urayikaranga ari mbisi biri bizarre uburyo bitegurwa nabyo ni kirumara kuko urashobora kurya indya ngirakamaro mugo ikakwica bivanye n'uko wayiteguye. Sesame rero iyo wayikaranze neza ukayirya irimo amavuta menshi ntibanayigushyira no mu mashini ngo byemere kubera ko ibitemera irimo amavuta menshi. Mugayo mavuta arimo ibinure byiza ivyo bita HDL high density lipoprotein ni ibinure bitifata ku mitsi rero aho urabyibuha neza mu butiono. Donc indoto officiel muri mwuga wawe ukora indoto. Bon, merci beaucoup. Indoto mfise sigarukira hago siyoroshe kandi naratangiye mugabo vision ndende dufise niyo kubona isi yose iramenya agaciro k'imfungurwa n'ibintu biri naturel bashobora gukira bitewe n'ibyo. Ikindi ibiri hagufi ko ndiyumvira uburyo dushobora kugira ibitaro hamwe abantu baza bakaba mu bitaro bafungurirwa bavugwa n'ibintu biri naturel atama produit chimique ari mu miti tubaha. Hamwe umuntu haza ari umudiabetike tukamutreta dukoresheje imfungurwa n'ibindi bintu bya naturel. Ikindi ndiko ndabona dukeya amahoteli kw'isi yose atari mu Burundi gusa. Amahoteli hamwe umuntu ashobora kuza aje mu kumufungurira ukamubaza ufise ukamukonsulta d'abord birabishe ino mu Burundi aho nja hose mu mahoteli hose nta hantu na hamwe uza gusanga umukiriyaje bamubaza ati wewe urafise inda ukumugabura muri restaurant. Mugabo igihe umugaburi yafise inda hariho ibirungo udashira umukobwa baba bakwiye kumubaza wewe uri mu marege bimeze kuko hariho imfungurwa isosi atemerewe ari mu marege birabujijwe cyane nka tungurusumu kuyiteka umukobwa ari mu marege. Abavyeyi barabikora mu mahoteli barabikora rero kw'isi yose biracari bizarre. Rero ndashaka ko dukeya amahoteli twebwe nyene hamwe mu kuyafunguramo uje tukakubaza urafise ingwara ya diabete uri bungenze uri enceinte ese uri mu marege ufise imyaka ingahe eske urafise umugabo urafise umugore kuko ibyo navyo turamenya imfungurwa z'umugabo n'imfungurwa z'umugore ufise ibiro bingahe
tukaraba cholesterol. Hariho imfungurwa tugira ati okay, ko afise cholesterol reka tuyigabanye gato tumufashe afungure mugabo yivuye. Ivyo rero turacakenye s'il vous plaît amahoteli n'amaresitora kw'isi yose abikora. Izo nizo ndoto zacu kandi tuzoshikako turi kumwe n'abadukunda n'Imana. Ivyo tuzoshikako ndavyizeye. Hama mu buzima bwawe hari umuntu wifuza kumubona uriko uramutekera kumuteka donc kuja mu gikoni ugateka ivyo kurya afungura? Ni benshi nifuza guteka imfungurwa zabo. Nk'akarorero perezida Ndayishimiye Evariste ndifuza ko aguta ku mfungurwa zitetswe na Hamu maître cuisinier nutritionniste diététicien. Turabasundi umuntu ashaka gutekera ivyo kurya perezida bwa mbere twe dufise Loretetero turabasena oya nivyo bo ndamukunda kandi ndashaka ko aguta imfungurwa zo mu Burundi kuko impamvu ndabivuga hari igihe batamenya agaciro k'imfungurwa zo mu Burundi ingene zitegurwa neza. Urazi namuteguriye agasose kari naturel kacu nuko dufyina ku mfungurwa kuko tutize akamaro kazo n'amanitrima yazo. Je ndakubwije ukuri ndashobora kuguha imfungurwa ushaka gusinzira inyuma y'iminota mikeya ukaba uri kugasinzira. Zivuye mu Burundi ziri bio kuko vraiment mu Burundi dufise les aliments bio. Ivyo rero ndashaka ko abategetsi bacu bumva akanovera ku Burundi. Je ndazi agaciro ku Burundi ibihugu maze gutembera by'ukuri ndagaruka mu Burundi nicuza ngira ati wa ndasubiye mu Burundi kuko injya zaho naso uburyo ndazitegura ubuziriye wese n'abazungu mpora ntegurira abo bona bahora bagira ati s'il vous plaît mu Burundi n'ahandi hantu mugabo benshi nibazi kuzitegura. Niyo mpamvu rero nifuza gutegurira abategetsi bacu. Merci beaucoup. Katumushimire cyane wakoze cyane n'akaye kajambo kanyuma ubwira abakunzi Merci beaucoup namwe kuntumira. Ijambo rya nyuma nobwira abakunzi bariko baradukurikirana icambere ni ukugira urukundo niyo ngabire iruta izindi zose. Kandi muri Bibiliya Yohana 3:16 havuga amajambo benshi bazi kubwo urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga ngarukiriza kubera urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Urumva n'urukundo rwatumye igira gute itanga. Reka abarundi bamenye gutanga, bamenye kugira urukundo. Tanga biragoye cyane kumvisha umurundi umubwiye ngo gira jeme kuri iyi video. Yanumvise ko wamufashije mugo jeme umutima wiwe ntibikunda. Bibiliya nayo itubwira ngo ukuboko gutanga kuzama hejuru y'uguhabwa kandi tubwira ngo gutanga bizana umugisha gusumba guhabwa. Jewe ndakubwiye ibyo ngendera mu byinshi ni resulta yo kugira umutima wo gutanga. Biragoye gutera imbere udatanga. Biragoye kumva umujene nka jewe w'imyaka 29 ashobora gutunga abantu barenga 8 mu gihe hariho ministre kanaka canke hariho umubwiza atunga kanaka adatunga n'umwana n'umwe kandi abo bose ntunga sabo mu muryango. Bibiliya itubwira ngo mukorere abantu bose ibyiza. Rero uko uzotanga niko uzoronka resulta ivuye ku Mana. Imana irabiregulariza ikaguha. Iyo aba barundi dutanga tuba dutera imbere kubera umurundi agira atera imbere baramukwega ati subira inyuma. Mugabo iyo abatumusunika ati tera imbere inyuma yaho ateza imbere abandi. Reka rero umuntu atera imbere tanga gira akigoro natwe turabigorera. Gira umutima wo gutanga kukugira gutera imbere. Ndabakunda cyane. Imana ibahereza nababwiye ubunkeneye arashobora kunsanga kuri Sinai Hotel kujya amasaro cyangwa akantelefona kuri 76 375 405. Abari hanze y'igihugu batangiza plus desa 57. Merci beaucoup. Nanje ndabashimira. Bakunzi ba Moniburu TV batubashimire cyane. Ndabibutse kandi ko abantu bataragira subscribe
batarakomontinga bataralayikinga batarasharinga video yacu mubikore turabakunda cyane. Morning Burundi, Uburundi burakeye.